impuzu rero z'ikirundi zava mu biti na cyane mu mimanda n'imihororo. Baromora rero irabura hama bakariharura n'imbugita bagashira kumukomera bagakomera n'imangu. Hanyuma rero bagakanya bakanikira. Icana rimaze kuma rero bakaja kurizinga mu rushanga mu mwonga. Baja kuriziga mu rushanga mu mwonga ikamara nk'imisi 2 canke 3 kugira ngo izige neza. Hanyuma rero bakarongorora. Basubira kandi kujyanikira hama bagafatisha bakanyuka hama bagakana ku mpande zose kugira yaguke. Banyuka rero gushika impuzu inoze. Baraheze rero bagaca bafata ibiremo bakabiteranya hama bakabarira n'umusurusuru w'umuhingano basusura ku gisuru. Hama umugabo rero yambara ipfundo riri ku buyonga buseseka gushika ku kigango hama karenza kumutamana umugabo ikaba ngufi yoyo. Ipfundo rero ryagira imihivu yaryo umutamana ukagira imihivu yawo hama ikajonda jondera mu bitugu vyomwe. Bararinyuranya rero mu kujyambara hama ibizana ntizambarirwa uruhande rumwe zigaheza zikabarera imbega zikagira imitwe miremire yikwega hasi. Mu gushariza rero impuzu ho rero z'umuganwa canke intore niho baca rero bashobora kuzica amagagwe yitwa uruhanda. Yego ruhanda rero twovuga ko uno munsi ari nk'imirongo imanutse. Bafise inka rero wowe yarashobora kurasa ishuri kiremve hama akagishira mu rushanga. Adafise inka rero agaca imyanana y'igitoke ca mutsiri akayisekura agasuka mu rushanga akavuruga bihwanye rero agafata udusate tw'imigano 4 akaja arakoza muri urwo rushanga ajyamika kuri ya mpuzu hama bikumira ko iyo mpuzu rero yarabera kandi yaracibibatse. Kazoza FM, be your own boss.